wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kwa wale majini. Imana iri kubwira Mose Abisiraheli ntibazosubira gutanga ishikanwa kuri ya majini. Bandanya. Ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Kumbe kera igihe cha Mose hari shikano ryatangwa ku Mana, irindi shikanwa rigatangwa ku majini, ariyo madayimoni muhavuze. Mose umwisirayeli umwe mwemera yaturuse kuri Yakobo. Muhammad ngaho ni yari bwavuke cyangwa Korowani ni yari bwazi. Kubera iki rero babahenda ngo intumwa y'amajini ngo ni Muhammad? Kubera iki mutovuga intumwa y'amajini ni Mose? Takibir. Murabona ingorane rero. Batanga ingorane, batanga ishikanwa ku majini no ku Mana. Bibiliya yera ngiyo ngaho. Nico gituma nabajije. Kubera iki tutorabira hamwe imigenderanire hagati y'abakristo n'amajini? Amajini bakayatwegeka ko twebwe. Amajini yatanzwe kuri mwebwe imbere yacu. Takibir. Kiti moto leo. Iyo si Bibiliya. Igihe cha Mose Muhammad yariho. None muvuga ko igihe cha Mose atabwisilamu bwariho. None ko amajini yabonetse muri Bibiliya. Amajini ko abonetse muri Bibiliya. Sikia kule napo nitakunyonyora wewe. Haunijui mimi. Urumva rero abayisilamu amajini muri Bibiliya arimo. Pedaya mwalimu. Amajini mbegi jini ni giki? Abakristo muri nga ijini ni iki? Niki? Amajini na madaimoni amajini na madaimoni. Yakobo 2:19 ngo amajini ngo na madaimoni. Umviriza rero Bibiliya yawe. Anshaka kubigisha kwanza ndabereke ko ayo majini yariho kandi yakorana n'Imana muri Bibiliya imbere yuko Korowani za ku isi na Muhammad ataraza ku isi. Yakobo 2:19 ni mwebwe abakristo mwatangiye gukorana nayo imbere yacu twebwe abayisilamu. Yakobo 2:19 haravuga mwarimu hagasubira akavuga. Havuga gute? Wemera yuko Imana ari imwe. Wewe wemera ko Imana iriho kandi ari imwe, ashira ukuboko hejuru. Imana iriho. Bandanya. Ugize neza. Atukoravyo ni vyiza gose sebye. Bandanya. Amajini nayo nyene. Amajini iyo ni Bibiliya. Abadaimoni amwe mwavuze ko ari amajini. Abadaimoni nabo nyene bagira gute? Baravyemera kandi bagahinda gashitsi bagusumba wewe kwemera Imana. Takibir. Allahu akbar. Muhammad yari bwaze ku isi. Oya. Igihe cha Yesu uyani numa ya Yesu yanditse amajambo yuko daimoni gemera Imana kandi rigahinda gashitsi. Inuma ya Yesu. Takibir. Akbar. Ariko uzawumva ngo niye imigenderanire hagati y'abayisilamu n'amajini. Aho inuma y'Imana yari bwaze ngaho. Korowani yari bwaze ku isi. None ko tubona amajini muri Bibiliya. Leo hapa anakufa mtu. Takibir. Allahu akbar. Ndio maana nimetaka kukasea huyo msemo. Juu mada wao ndio wanaichaguaga. Sasa kuwakatalia wanakataa. Nguo ni mahusiano gani kati ya Waislamu na majini? Hayawezi kuwa mahusiano ya Wakristo na majini. Maana yake majini yetu sisi sio yenu. Mbona Biblia inaonekana? Sasa Biblia alikuja kufanya nini kama sio yenu? Yetu yabona muri Korowani gusa. Muri Biblia tajini ryanditswemo aho safa. Mugabo tuyabona muri Biblia Korowani itaraza ku isi. Kumbe ni mwebwe bene Biblia y'abakristo nimwe mwatangiye gukorana nayo. Biblia igashingirira yuko mbere Imana ya Biblia yatangiye gukorana nayo no mu ijuru. Mu ngabo z'Imana ziri mu ijuru harimo amajini. Waislamu nibioneshe. Onesha.
muri Biblia. Nyakati wa pili 18:18. Ngoma wa kabiri 18:18. Ijini mwijuru mu ngabo z'Imana. Korowani itaraza, Muhammad ataraza. 18:18 ngoma wa kabiri havuga gute? Haravuga mwarimu ngo basoma n'abandika. Mikaya arongera ati none rero nimwumva ijambo ry'Uhoraho. Soma Kiswahili baba. Ya Kiswahili nasema 18:18. Akasema Mikaya akasema. Mikaya aravuga basi sikieni neno la Bwana. Nimumvirize jambo jima. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi. Nabonye Uhoraho ari ku ntebe yayo y'ubwami mwijuru. Na jeshi lote la mbinguni n'ingabo zayo zose ziri mwijuru. Wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto. Kandi intebe y'ubwami y'Imana iri hagati. Ingabo z'Imana mwijuru ziri ukubyo kw'Imana n'ukubafu. Bandanya. Bwana akasema. Uhoraho aravuga. Ni nani atakayemdanganya Ahabu? Ninde ashobora kugenda ku isi guhenda Ahabu? Ahabu mfalme wa Israeli ili akwe Ramosi Gileadi. Ahabu mwami wa Israeli. Bandanya. Akaanguke. Imana iri kwivugana n'ingabo zayo mwijuru. Umve muri izo ngabo hari mwiki. Bandanya. Basi huyu akasema hivi. Muri za ngabo z'Imana umumu kwiwe avuga uku uwundi ukundi. Na huyu akasema hivi. Akatoka pepo. Haza ijini. Akatoka pepo. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ijini mwijuru muri Biblia. Muhammad ataraza ku isi, Korowani itaraza. Ijini muri Biblia. Mu ngabo z'Imana mwijuru. Imana y'abakristo ikorana n'amajini. Takbir. Allahu akbar. Bandanye ico kigabana. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema. Ijini liraza lihagarara imbere y'Imana liravuga. Bandanya. Mimi nitaondoka. Jewe Uhoraho mva ngaha ngende ku isi. Nitamdanganya. Ngende na mubeshe. Bwana akamwambia. Imana kirabwira rya jini gute? Jinsi gani? Akasema nitaondoka. Imana kirabaza rya jini, none wewe wogenda kumubesha gute? Wokoresha iki kugira umubesha? Nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Mva ngaha nze kuihindura ijini ry'ikinyoma. Bo barabesha ngo amajini yose ngo na madaimoni. Kumbe Biblia yabo irerekana yuko ari amajini meza nta mabi. Iryo jini rishuye Imana ngo nzogenda nigira ijini ry'ikinyoma. Bisigura ko ryari jini kisa. Subira uvuge kandi. Takbir. Kiti moto hapa leo. We murabizi leo kurusha Imana vyagenze gute? Yaramwemereye cange pada yabandanya. Hama. Imana rero naiti. Iramubwira iti. Ibwira rya jini Imana. Nuko uramwosha. Kandi uzobishobora. Genda. Ugira utyo. Urumva rero. Aho Imana y'abakristo muri Biblia ndikoranye n'amajini ngaho. Takbir. Allahu akbar. Aho Muhammad yari bwaze ku isi. Korowani yari bwaze. Kundu bandaba ndabanyonyora n'umunsi munyonyoke. Takbir. Allahu akbar. Nico gituma navuze ngo niyoba imigenderanire hagati y'abakristo n'amajini. Abaganza n'abayisilamu. Byabisigo by'abaganza, Abayisilamu nibe Abayisilamu biri. Oya. Nibi nkirisu. Byabisigo. Nibi nkirisu. By'abaganza. Birasi birundi biri. Nibi kirisu. Baganza ibicini ibidayimoni vy'ikiti ngo abavyeyi by'ibiganza abavyeyi none bagena Abayisilamu tuvugisha ukuri bageze abakristo baraza kutubwira ko kiranga nawe yari umuyisilamu. Takbir. Allahu akbar. Mwenyekiti nakuomba dakika bakibaki 15 unanionesha ili nijipange. 7 nyingi sana.
iminota indwi ni myinshi ikigwa nagihejeje ngo niyihe migenderanire hagati y'abayisilamu n'amajini. Niriya kubwiye yuko twebwe tugiranira imigenderanire n'amajini? Niriya kubariye isi Bibiliya ndiri kwinerekana amajini 6:70 Yohana 6:70 havuga gute? kubasoma n'abandika ubutumwa bwiza nk'uko bwanditse na Yohana. Abakristo kwanza ubwa mbere bazurindire amajini ni iki? Abakristo ijini ni iki? Igisigo, ibidaimoni. 6:70 Yohana ndakunyonyo. 6:70 Yohana haravuga. Havuga gute? Yesu arababwira ati Yesu aramwishyura ati mbega si jewe nabatoranije uko muri 12 uko muri 12 ni jewe nabatoranije uko muri 12 abigishwa ba Yesu bandanya ariko umwe muri mwebwe 12 n'umurwanizi ninde yitwa gute? yitwa Satani. Takibir. Mama msayiko jini ariki ari Satani. Kumbe mu bigishwa ba Yesu 12 hari mwiki? hari mu jini. Ijini. Urabona rero hari mu gisigo. Takibir. Yesu yagendana n'igisigo. Allahu Akbar. Abo nibo basangiye nawe kwisahani imwe bajyamana ku gitanda hari mu ijini. Hanyuma mwe mukavuga ni mukorana n'amajini. Yesu wenyine yakoranye nayo. Takibir. Allahu Akbar. Waislamu hapo vipi? Hapo sawa mwalimu. Manake leo ni kupanda, hakuna mchezo. Kanyaga kabisa. Hakuna mchezo. Tena sitaki wa kunipembeleza. Maana baadhi ya wazimu wasikia kama mwalimu wachi. Leo atukupembelezi. Kanyaga kabisa. Takbir. Allahu Akbar. Kumbe rero amajini muri Bibiliya tuyasanzemo. Muvuze ko amajini ari amadayimoni muri Bibiliya biruzuye. Bibiliya niyo yatangiye gukorana n'amajini imbere Muhammad ataraza ku isi, ikorowani itaraza ngaha. Amajini muri Bibiliya nimugazosubirayo gupanga icigwa ngo niyihe migenderanire hagati y'abayisilamu n'amajini. Ndiyo imigenderanire hagati y'abakristo n'amajini. N'abakristo bakorana n'amajini. Tubaza Yesu. Waislamu tuulize Yesu. N'abakristo bakorana n'amadayimoni. Matayo 24 umbwire ngako abo batakorana n'amadayimoni. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditse na Matayo 24 havuga gute? Haravuga mwarimu kuko hazokwaduka abigira Kristo. Hazokwaduka abantu bigira Kristo. Muri iki gihe hari abantu b'abaraguzi bakora ngo mu izina rya Yesu. Aragura izina izuba riva ngo Yesu yamyibuka nuko. Urumva kumbe n'uwikinyoma nariko akoresha izina rya Yesu ariko akorana n'amadayimoni. Bandanya ngaho nabigira bavugishwa n'Imana, nabigira ngo nabavugishwa n'Imana. Umuntu akaragura izuba riva ngo ejo n'umugabo wa maragwanye nuko akamubwira ivyo muhira byibanga. Kumbe ariko akorana n'amadayimoni akamuhenda ngo ariko akoresha izina rya Yesu. Aba bantu muri iki gihe barimo bakorana n'amajini ariyo madayimoni. Bandanya bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza, kandi bakakora n'ibimenyetso n'ibitangaza. Bandanya kugira ngo bazimize n'abatoranije n'ibyashoboka. agarara ngaho umuntu abayisilamu abantu bakora ibitangaza mu izina rya Yesu n'abayisilamu cyangwa n'abakristo simwebwe. None umuntu akora igitangaza atari ku nguvu za Yesu, atari ku nguvu z'Imana, ni nguvu zande za Satani z'amajini. Takbir. Allahu Akbar. Subira uko minduru kandi ariko ari inyegeza umuco ashira anafichamba au ni juu. Mtawanyonyora nyinyi mnyonyoke. Takbir. Allahu Akbar. Kumbe tubanye ko Yesu wenyine ubwiwe avuga yuko ari abakristo bazokorana n'amadayimoni, bazokora ibitangaza mu izina ryiwe ariko bazimiza abantu. Aba bantu bazimiza abantu bakoresheje iki? Amadayimoni, esprit satanique.
Takbir. Allahu akbar. Waislamu hapo vipi? Hapo sawa. Manake ni kukanyaga tu. Saki mhubiri atakuja, unaona bwana. Yale maneno sitaki. Ni kupiga kabisa. Unajua fujo wako nazo wametulia. Haleluya. Hawapo, wamekufa wote. Mubigishwa ba Yesu harimo iki? Ijini. Ari kutishura. Harimo ijini. Takbir. Allahu akbar. Mubigishwa ba Yesu harimo ijini. Urazi kibasinda rero. Mwebwe umunsi muzokwemera. Amajini samadayimoni. Ishatani ni cubahiro. Umviriza ndabigishe. Ni cubahiro c'ivyaha Satani. Urumva rero, ico cubahiro c'ivyaha rero kirashobora gufata umuntu cyangwa ijini. Umuntu ashobora kuba dayimoni. Ico gituma wumvise hariya Yuda yishwe Satani. None Yuda yari jini? Ishura ngaho, Yuda yari jini? Yari iki Yuda? Yuda yari umuntu. Kubera iki yishwe Satani? Kubera yari yambaye icubahiro cande ca Satani c'ivyaha. Bo bibaza yuko amajini gusa ari amadayimoni. No mu bantu harimo amadayimoni. Mukwiye kwicara hasi mukiga. Twese ngaha harimo abantu bakore neza n'abandi b'abanyavyaha. Abanyavyaha rero n'amadayimoni. Nawe uri umuntu uva amaraso urashobora kwitwa dayimoni. Amadayimoni si amajini gusa. Nico gituma Yesu yise Yuda Satani. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haleluya. Amena. Islamu takbir. Wote kimya. Bantu b'Imana, mwe mutekereze gusa. Ndabasabe ntimurenge iyo kamba gusa. Ntimurenge iyo kamba. Mutabona kanjenje hapo. Mwumvise hakana ko badakorana n'amashetani. Icigwa kiravuga giti, mbega ni iyihe migenderanire iri hagati y'Ubuyisilamu n'amajini? Ibisigo, ibinyamwonga, ibidayimoni, ni iyihe migenderanire mufitanye mwebwe? Ico cigwa cy'uno munsi. Mwarimu, ufise iminota 20. Kisha akasema eti mtu anakufa hapa. Kweli? Mtu anataka kufa hapa. Amena. Reka ndabaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Kugira ngo nangure aba bantu tumaze iminsi ingahe? 9 tuvuga amajambo y'Imana. Ariko birananga Yohana 8:47. Wumvirize kwanza aba bantu. Tumaze iminsi ingahe? 9 turiko turabwira amajambo y'Imana. Yohana 8:47. Uwimana yumva amajambo y'Imana. Uwimana yumva iki? Amajambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva. Mwebwe igituma mutumva. Nuko mutarabimana. Tumaze iminsi ishira turiko turavuga. Iyo bari abantu b'Imana koko. Barumvise. Baramadogira iki? Barumvise n'umuhaza twarahagarikije tukitahira. Ariko kuko tarabimana tuguma tuvuga kumva wapi? Imana ibabarire cyane. Amena. Ariko batahuze ukuri kw'Imana. Amena. Rero ikigwa kiravuga giti, niyahe migenderane iri hagati y'Ubuyisilamu n'iki? Shehe, umviriza abantu b'Imana. Turiko turategura ibi byigwa. Abayisilamu bateguye umuhazara cyangwa tugategura umuhazara. Mu mategeko tugenderako, amategeko twisunga. Nimba dufite iminsi 10, aba bayisilamu bazana ivyigwa byabo 5 mwibi twize ngaha. Bazanye ivyigwa 5 natwe tuzana ivyigwa bingahe? 5. None shehe bimeshindikana. Kwa iki mutazanye ikiwa kivuga giti niyahe migenderere hagati y'Ubukristo n'iki? N'amatitu bishure twari kubishura none. Icyo kigo bari kukizana niyahe migenderere hagati y'Abakristo n'amajini. Twegere twazanye ikicigwa kijanye mbega niyahe migenderere hagati y'Ubuyisilamu n'amajini. Wonge kuja hapa unapinga, unasema sisi kabisa hatukubali. Ukatwereka ivyanditswe vyerekana neza yuko mwe badakora niki? N'amajini. Ariko kuma tweka Abakristo ngo Abakristo
n'ibyo wigishije byose kubwo kubisuzugurana na kimwe nabivugako kuko nibiri mu kigo rero nabivugako bantu b'Imana. Oya ni ubucafu gusa kandi n'ibyo yavuze byari byo kudendekeranya kuko twebwe abakristo inyishu ndamuhaye ku byo yavuze byose. Twebwe abakristo ntidukora n'amajini namba cyangwa n'amadayimoni kandi tuzokwigira tukora n'amadayimoni kuko dufise Yesu Kristo wamene umukiza wacu. Amen. Mu kigo rero niyahe migenderanire hagati y'Ubwisilamu n'amajini? Ubwa mbere na mbere kugira ngo wale nk'umwigisha abantu mwese muri ngaha n'Abayisilamu, Waislamu tumeandaa muhadhara kwa sababu ya nyinyi kabisa mjue ukweli. Rero kugira ngo njye mu kigo nyezina mbega amajini cyangwa amadayimoni cyangwa ibisigo ibi bintu mbega byavuye amadayimoni ibisigo amajini ni ibintu byavuye he byabonetse mu buryo ki? Nivyo mama nangure kwerekana amajini n'amadayimoni n'abamarayika bahoze abamarayika b'Imana bagorokera Imana ariko kubwo kutumvira Imana bakorotse bava mu ijuru. Imana niyo yabaremye bakoroka bava mu ijuru bakorokera hehe? Ku isi. Reka ndavyerekane nanga isomo kandi iryo somo rya nyuma ryo muri Bibiliya nsubira kandi gutanga isomo rimwe gusa rimwe ryo muri Bibiliya Ivyahishuriwe Yohana 12 ku murongo w'9. Ivyahishuriwe Yohana 12 ku murongo w'9 amajambo avuga ngo ndiyo ca gisato c'amahera kirakorogwa. Iki gisato kigereranywa nande? Ni Satani. Ya mbere yitwa mugwanizi. Nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi. Irindi ni Satani. Aha, irindi ni Satani. Akorogwa ava mu ijuru. Satani amaze kuremwa muri we agatima kubugizi bwa nabi ko kwishira hejuru ashaka kwiringanira nk'Imana maze akorona uyu Satani akorogwa ava mu ijuru. Aha, akorogwa n'abaki? Kirakorogwa. Nico ya nzoka ya mbere. Nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi. Irindi ni Satani. Nico kizimiza abari kwisi bose. Nico kizimiza abari kwisi bose. Ikorogwa kwisi. Abamarayika bacu bacagirwa naco Satani bakorananwa naco maze bamaze gukoranwa naco baca bacika amadayimoni. Abamarayika ba Satani banse gukorana n'Imana niyo habonetse iri jambo ijini cyangwa cyo kuvuga ibinyamwonga cyangwa ibisigo uko wovyumva kose cyangwa amadayimoni uko wovyumva kose nuko no bivuga. Rero aya madayimoni amaze kurogwa ku isi yaciye ajya gusarahenda abantu no kubatesha intumbero nziza y'agakiza. Mbega rero aya majini mwayi bidayimoni Satani wewe ari mu mugabane wavyo canke mbega Satani ari mu mugabane w'amajini canke w'ibidayimoni kugira ngo twumve kwikiba kiravuga iti niyo imigenderanire hagati y'Ubwisilamu niki n'amajini. Nitwumva yuko Satani nawe nyine ari kijini mu yandi majambo tutakwiga icyo kivuga iti niyo imigenderanire iri hagati y'Ubwisilamu na nitwamara kumva yuko mu majini na Satani ari iki arimwo tuvuga duti niyo imigenderanire hagati y'Ubwisilamu na Shetani. Reka turabe Qur'ani Bibiliya ushaka ubike cyangwa ushire ku ruhande tugiye kujya gukoresha Qur'ani gusa kugira ngo twerekane ivyerekeye n'imigenderanire hagati y'Ubwisilamu niki n'amajini. Qur'ani 18 ku murongo wa 50. Igitabo cha Qur'ani 18 ku murongo wa 50 hana majambo avuga ngo ndiyo nakumbukeni tulipowaambia malaika mubiriza ngo mwibuke ngiye twabwira abamarayika musujudieni Adamu ngo nimufukamire Adamu. Baramufukamira Adamu isipokuwa Ibilisi. Ngo kiretse wumve ngo kiretse gusa Ibilisi ari we Satani. Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Ngo wewe Satani yari mu mugabane wiki wa majini. Ibisigo amajini. Mu yandi majambo turabonye neza yuko Satani nawe nyine ari iki ijini ari mu mugabane w'amajini Satani. Aha rero tugomba turabire imigenderanire iri hagati y'Abayisilamu niba bakorana na Satani cyangwa badakorana. Si ibyo none bano bima nibyo tugomba twerekane. Rero twembega abantu barakorana na Satani cyangwa nibakorana na Satani. Rero iri jambo ijini kugira ngo nabisobanure neza cyangwa sebanure Ibilisi mu buryo bwuzuye reka dusome agatabo Asiriya Majini ku ipaji yawe y'icenda mwumve uburyo uyu Satani ari wese w'ibijini byose n'ibidayimoni cyangwa ibinyamwonga. Ndiyo baba msomaji baba tunaweka tukwesha hapo kabisa hapo tunasoma katika kitabu cha
asili ya majini, page yao y'icenda panasemaje? Naimba ikisema Ndiyo. Kwa hiyo maana neno ibilisi, numve ubusobanuro bw'iri jambo ibilisi cyangwa satani. Bavuze bati aba bantu bavuze ngo shetani kugira iki? Kwa hiyo maana neno ibilisi, Ingira kwanza gatoya ari jambo bavuze ngo shetani bari kugira iki? Sinavyibuka nivyo yavuze, ariko tukira ngaho dukoresha umwanya ngo ni icubahiro ngo shetani. Tumve rero mbega satani iki ni igitabo cyabo asili ya majini, mbega satani bamusobanura gute? Ndiyo baba. Kwa hiyo maana neno ibilisi, kubw'ivyo ijambo ibilisi, ubusobanuro bw'ijambo ibilisi ni kuwa yeye, kuba satani ni kuba wewe, ni kuwa yeye wewe alikuwa kiumbe wa kwanza wa kijini, niwe yabaye ikiremwa ca mbere c'ikijini canke c'ikidayimoni canke c'ikinyamwonga. Uyu ni satani. Rero uyu satani rero uyu niwe so w'ibijini byose, aho biva bikagera canke ibidayimoni canke ibinyamwonga canke ibisigo, niwe se wavyo. Mbega rero reka nje mu kigo rero nezina, kuko umviriza abantu b'Imana, kugira ngo umuntu agiranire imigenderanire n'uwundi muntu bisigura ngo hari ibintu runaka babagize iki bahurirako, sivyo? Hari ibintu runaka bahurirako. Nimba jewe kugira ngo nzohuze n'uyu bombo ariko arakamera ngaha, uyu nimba jewe ngiye ibiharage kugira ngo duhuze neza, nawe nyene ategeza kurya iki? Nimba ngi inyama nawe ategeza kugira iki? Kurya inyama. Rero uwo muntu tuba tuhuza neza na neza, ibintu biba bindimwo nawe nyene biba bigize iki? Biba murimwo. Mbega rero aba bayisilamu mbega bemera iki canke bizera iki? Abayisilamu ikintu ca mbere bemera, baremera igitabo ceranda kuronde rwabo, igitabo ceranda kuronde rwabo ari ciki Quran. Ico ari kintu ca mbere, ico baracemera nk'umwemerere bagendera ko abayisilamu, nibaza ngabaze kubihakana. Ico ari ca mbere. Ikigira kabiri, baremera Muhammad nk'intumwa yabo, sivyo? Baramwemera nk'intumwa yabo. Ikigira gatatu, baremera kugira ngo ucike umuyisilamu, ubu umuyisilamu utegereza kubanza kugira iki? Gusirimu. Ico bita gusirimu, kugira tuga abakristo tubanza kubatizwa, kugira ngo ucike umuyisilamu ubanza kugira iki? Gusirimu cyangwa gukuri shahada, bavyita gutoa shahada. Rero ivyo umaze kubikora ni imyemerere yabo Abayisilamu bagenderako. None iyo myemerere maze kwerekana itatu, na birashobora gushoboka ugasanga bafite n'iyindi myemerere. Mbega muri iyo myemerere itatu maze kwerekana, mbega araho ihuriye n'imyemerere y'amashetani, kugira ngo tuze kuvuga duti aba bantu koko atamakenga barakorana na satani cyangwa barakorana n'amajini? Sivyo none abantu b'Imana, ndavyerekane cyangwa sindavyerekane? Ndavyerekane yuko iyo myemerere yabo ariyo bakorera ku nk'amajini. Ivyo byose bemera ndabereka ko n'amajini avyemera. Acha niwaoneshe baba. Qur'ani 72 aya ya kwanza hadi aya ya pili. Qur'ani 72 aya ya kwanza hadi 2 inasemaje baba? Naimba ikisema Qur'ani kitabu cha mashaka, ndani mwake kabisa inasemaje? 72 uko wapi? Inaimba ikisema ndio hakika sisi sema. Inaimba ikisema sema vuga, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Subiria kwanza, iki kigabane tuko turasoma muri Qur'ani ni kigabane cyitwa surati Al-Jin. Surati Al-Jin ni kigabane chamajini muri Qur'ani harimo ikigabane cyiki chamajini chamashetani chibisigo. Rero ngo aravuga ati ngo sema ngo tumesikia Qur'ani ya ajabu tukagira iki? Soma kigabane chibisigo haravuga ngo ndio sema ndio imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Umugwi runaka wa majini warumvise Qur'ani uravuga uti hakika tumeisikia Qur'ani ya ajabu, ngo mu by'ukuri twumvise Qur'ani tangaje, inaongoza katika uongofu, ngo irongora mu bugororosi. Kwa hivyo ngo kubw'ivyo tumeamini, ngo twayizeye, tumeamini. Rindira gatoya amajini majini amesikia Qur'ani, mnafurahi Qur'ani wabonye rero aba bantu n'amajini nabo bitaniye baca baryohera kuri ari ba petit frere baca bakoma amashi petit frere babo n'abagenzi bamwe mu dogo bashangazi kumvise amajini ko yumvise Qur'ani akaryoherwa, ngiyo migenderanire hagati yabo. Ikibazo
twagiyejeje bano b'Imana ariko reka mbananye nerekana rero ngo mwumve ngo majini ngo yarumvise ikorowani ngo tukayiyamini. Mbega ni kubera iki amajini yumvise ikorowani agaca yizera? Utarabandanya uraza kuwabandanya baca barayizera. Korowani tukufu, korowani tukufu. Ni kubera iki amajini yumvise ikorowani baca amajini atarizera ikorowani? Nuko ikorowani yavuye kuri data buca wabo ari wende Shatani. Ikorowani igituma amajini yemera nuko yavuye kuri data buca wabo nde Shetani. Korowani 2:97. Korowani 2:97 turabaho Korowani yavuye. Ndiyo Korowani mbega yavuye kugira ngo amajini ayemere, kugira ngo amajini yemere Korowani. Korowani yavuye he? Haravuga ngo ndiyo Suratul Bakara ingore sema aliyekuwa ni adui wa Jibril, wari umwaso marika. Mbega umwaso marika Gabriel ninde? Shetani. Umwaso marika ninde? Shetani. Uwahoze ari umwaso marika Gabriel, basi huyo rero ari umwaso marika Gabriel Satani aliyetaramusha Korowani. Yazanye Korowani. Korowani ndiyo yayibahaye Shetani. Niyo mpamvu rero n'amajini rero yumvise Korowani itangaje iraryoherwa. Tunaisikia Korowani ya ajabu tukafurahi tukayamini. Nilitoka kwa baba lao Shetani, kwa baba lao Satani ariya nuko bategeza kwizera. Rero ku murongo wa 2 wari bwaheze nawe washaho kareka. Twamaze kubona neza yuko Korowani zirayemera yuko ari igitabo ciki cyabo ku ruhande rwabo. Mbega rero amajini arasirimu. Ku murongo wa 14 tunyarukize Elias. Korowani ku murongo wa 14 haravuga ngo ndiyo nasi ngo natwe amajini. Mbega amajini arashobora gusirimu kwa kuri twavuze abayisilamu ngo ucike umuyisilamu ubanza gutoya ishati cyangwa gasirimu. Mbega amajini arasirimu ndiyo muri cya kigabane cy'amajini ndiyo cya kigabane cy'ibisigo nyarusa nasi ngo natwe twebwe amajini yego amajini ibisigo yego wama miongoni mwetu waliosilimu. Ngo amajini ngo ari amajini yagize ikiyasirimu yabaye abayisilamu nibatwere ku musigiti wabo ahubwo baraza kutwereka. Rero ngo amajini nawe nyene yarasirimu. Umviriza abantu b'Imana, mbega uno munsi ko turi ngaha mu kinama cyangwa abantu mwese mumaze gutembera ahantu hatandukanye, hari umuntu amaze kubona umusigiti w'amajini? Hari umusigiti w'amajini umaze kubona? batana n'abayisilamu. Ni kubera igata umusigiti w'amajini murabona? Ivyo murabizi igituma ata musigiti w'amajini nuko umusigiti wabo bose bafise umusigiti umwe barawusangiye. Niyo mpamvu rero bose bagiye gusenga bagenda hamwe bose bambaye ibikanzu n'ibijini byose bikambara amakanzu bigatangura kuvuga Allahu Akbar Allahu Akbar. Mbega ndavyerekane ulimwengu ndavyerekane yuko bose bagenda kurondera Muhammad, bagenda gusirimu no kumviriza Korowani. Ulimwengu wa majini ulimwengu wa majini na vituko vyake kuipaje yao ya 31. Nipatie manjojo baba. Haravuga ngo ndiyo baba, ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu. Umviriza ngo gusenga kube ukwimana gusa. Jambo hili jambo lilisababisha wasiokuwa Waislamu. Umviriza ngo iri jambo ryatumye abantu batari Abayisilamu, nanjye ndimwo nawe urimwo, sivyo? Kuikashifu dini ya Kiislamu. Ryatumye abantu batari Abayisilamu guhakana idini ry'Ubwisilamu. Kubera iki? Kwa kudai ni dini ya majini. Kuko ari dini y'iki cy'amajini. Sisi Waislamu sasa ngo umvise abasemure bacha bivugira abo kina mama wanasema sasa hatupingi tubihakana kwani majini miongoni mwao kuko majini muri bo wapo Waislamu, harimo Abayisilamu na wala hawana kitabu kandi nta kindi gitabo bafise ila Korowani, kiretse Korowani gusa. hawana mutume na undi ntumwa bafise ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bose niyo mpamvu rero Abayisilamu ntibahakana yuko amajini muri bo usanga ntajya bari musinzi hajya basanga bicaye hajya ibijini nabyo birimo ibijini basanga bicaye hajya. Niyo mpamvu rero ngo ntibahakana bose rero batonda ahantu hamwe mu musigiti kuko bose niki ni bamwe. Niyo mpamvu imigenderanire n'imyemerere y'amashetani n'amajini yose iragize iki irahuye. Urabera bene data uko Muhammad yatumwe ku Bayisilamu ni nako yatumwe
ku majini, ivyo mwana mubizi. Mbega amajini ubu basha kwabwira ubutumwa kihana, amajini yo kwihana uko Muhammad yatumye ko abagore n'abagabo bose bicaye ngaha kugira ngo babwire ubutumwa, ni nako yatumwe no ku majini, ivyo mwana mubizi. Qur'ani 46 ku murongo wa 29 ndipatie manjonjo baba. Qur'ani 46 29 hari amajambo avuga ngo ndio Qur'ani kitabu cha mashaka. 46 ku murongo wa 29 wa 29 kitabu cha makenga. Maelezo baba. Mtume Mubiza ni Imana yanumwe yabo Muhammad. Tume kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Mubiza ngo inumwa Muhammad nguko yatwaye ku bantu aba Waislamu ngo babwire ubutumwa. Ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Ndiko yatwaye no ku majini abwire ubutumwa kama Qur'ani nzima na hadithi za mtume zinavyoonyesha. Nuko Qur'ani yose ngo nibitabo vya hadithi bivyerekana. Mbega wowe ubwira amajini ubutumwa kugira ngo azokwihane. Oya. Wumva iyo ari intumwa y'Imana. Wumva abantu badakora n'amajini. Uko Muhammad agenda ku bijini akabisanga aho birakayibwira ubutumwa, ni nako aza akabibwira n'abo Bayisilamu. Wumva badakorana. Barakorana. Ni ba petit frère na ba grand frère. Na ba madame. Bashangazi. Na bashangazi. Batonto. Bose barakorana hariya. Na bashangazi. Mbega rero amajini. Mbega amajini. Abantu bose bemeye Muhammad. Abantu bose bakora n'amajini. Ari amajini. Ari abantu b'Abayisilamu. Mbega bose bazogenzwa gute? Mbega bazogenzwa murashaka kubimenya. Uko Qur'ani bivuga. Mbega bazogenzwa gute? Qur'ani 6:128. Qur'ani 6:128 hari amajambo avuga ngo ndio baba. Nawakumbusha Ngo mwibutse. Reka ngo usikia subiramo kandi ngo nawakumbushe. Ndabibutse reka cyane bakumbushe amaeneo pe watapoelekea. Nawakumbushe. Reka ndabibutse abazoza. Kila se mutihanye kazi kandi reka ndabibutse siku atakapowakusanya wote awambie. Igiye bose azobakoranya babwire. Ni makundi ya majini. Ewe umugwi wa mbere wa majini. Hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu. Mwe mwafasha abantu benshi mu bari n'Abayisilamu barimwo bajya mukorana. Na marafiki wao katika wanadamu. Ndio. Tutawagombania waseme Mola wetu wewe Mana yacu tulinufaishana sisi na wao ngo twarakoranye twese hamwe amajini n'abantu muda wetu ngo twageze umwanya wacu wa nyuma wadutegekanirije. Basi Mungu atasema kubw'ivyo Imana ngo izokivuga moto ndiyo makazi yenu, umuriro niyo kibanza cyanyu, mutakaa humo milele, mutoriwe ibihe bidashira. Mutihanye bane data, Qur'ani yanyu irabaciriye kwiteka. Mwebwe n'amajini Qur'ani yanyu irabaciriye kwiteka. Murindiriye umuriro udashira. Mutihanye mwakire Yesu Kristo wari mukiza mu bugingo bwanyu. Imana ibahezagire cyane mwese mubisa amajambo. Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanamuona jamaa yao wanapanda, unajua mambo hapa ni mazito. Wakristo wakinionaga yani wanahangaika. Ni kawaida ya mgonjwa ambaye anaenda hospitali akimwona daktari anakuja na shindano, lazima mgonjwa hali sio salama. Tulieni dozi, tuitulie hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mungu, rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Niwaombe wa Kristo pamoja na Waislamu waliokuwepo hapa, tumetumia muda wa siku 10 tukiwa hapa, lakini lengo si kwa kupoteza muda, ila lengo ni kwa sababu mafundisho ya Mungu yaweze kuonekana, na wale waongo hii siku ya leo Mungu atawaweka hadharani tu. Amezungumza mwalimu wa Kikristo, anasema wote wenye kuvaa kanzu wako na majini. Vipi ndugu yetu, una majini hapo? Alafu jamaa anasema bwana mmekosea bana, mngeniambia nisijina kanzu. Yani mapasta mkifika hapa myazungumze maneno ya kweli ya Mungu, acheni fanatisme. Yesu amevaa kanzu, Yesu ametoa andiko la mwisho, ndio na mimi nianzie hapo pedaya. Baba amesema hivi eti katika Qur'ani
eti sura ya arjini. Qur'ani hakuna arjini. Jamani, Qur'ani kuna arjini? Hakuna. Ni suratul jinni. Hajui. Mwe vipi hamjasoma? Eti arjini, Eti arjini, arjini. Ni Arjuni wa Kihindi. Aha. Tabari za kuchinei hapa bana. Akatoa eti 72. Maneno haya ni kweli, Mungu ndo anazungumza kwa kunukuu kuambia watu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mtume wa dunia nzima kwa viumbe wote wakiwa majini. Sawa, Bwana Mtume alikwenda kwa kuambia. Ndiyo Mungu ananukuu, anasema namna tulivyokupeleka pia Bwana Mtume, makundi yamekaa ya majini wakasema hakika tunaisikia Qur'ani ya ajabu na kweli tunaiamini. Yesu na wao wamekwenda kwa majini. Yesu anasema sio kwa majini, kwa ibilisi nimefika. Mathayo 4:1 inasema. Mathayo 4:1. Sikiliza, inasema. Huyu ni Yesu. Sa Yesu yeye inasema. Inasema. Naam. Inasema. Kisha alipandishwa na roho nyikani. Safi. Ili ajaribiwe na ibilisi. Naam. Aya ya 5 inasema. Aya 5 inasema. Naam. Naye akajibu akasema. Naam. Imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu. Yesu anaongea na shetani indirect. Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Safi. Kisha shetani akamchukua Yesu. Akamchukua Yesu. Kwa mfano huu Yesu ananyanyuliwa hivi. Shetani akamchukua Yesu. Anamchukua Yesu hivi, maliza. Akamnyanyua. Akampeleka. Mpaka mlima mtakatifu. Waislamu takbir. Yesu huyu shetani anamnyanyua. Hivi ingelikuwa andiko hili, shetani kamnyanyua Yesu. Ingelikuwa ni ili andiko linasema kama shetani amemnyanyua Muhammad, tungepona hapa. Wakristo, haleluya. Mkija mkatae kama Yesu hakunyanyuliwa na shetani. Yaani akija hapa tena yeye amesema vizuri, akasema hivi eti ili ionekane kama kuna uhusiano lazima watu wafanye ile ushirikiano, kushirikiana. Ndugu yangu, aya ziko wazi. Tena sio Yesu peke yake. Tena hakumnyanyua mara moja mwalimu. Alimpandisha na kumteremsha. Mara ya 8 tena akamnyanyua kwenye 8. Inasema tusome. Ya, inatosha pedai. Yani mnyanyua mara 2. Mimi nataka nende nionyeshe ushirikiano baina ya mada ambayo iko hapa. Wakristo ambao wanakubali Yesu mtoto wa Mungu mkono juu. Wakristo ambao wanakubali Yesu mtoto wa Mungu mkono juu. Moyo mna imani kwamba Yesu ni mtoto wa nani? Yesu ni mtoto wa nani? Marko 3:11. 11. Marko 3:11. Naam. Inasema mwalimu. Naam. Wameamini Wameamini. Naam. Wanaamini na pepo wachafu. Na pepo wachafu ibisigo. Na mapepo. Na mashetani. Na madaimoni. Ni binyamwonga. Ni biroboto. Uko bibonye Yesu. Byara mwikubita imbere. Bigasemerera biti. Bigasemerera biti. Iri daimoni. Bigasemerera biti. Uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana. Takbir! Allahu Akbar! Hii ni familia yenu, acheni kuikataa. Wanakwepa. Acheni kuikataa familia yenu. Wakristo, haleluya. Itoke wapi? Mimi naenda nao vizuri sana. Hawa ni jamaa zangu hawa. Hawa ni jamaa zangu, naenda nao vizuri. Waislamu wasiokula nguruwe mkono juu. Tushushe. Waislamu sisi hatuli nguruwe. Tuangalie wenye kula nguruwe. Ndani ya nguruwe kuna nini? Kuna jamaa zao. Kitabu cha Mathayo sura 8 aya yake 28. Mathayo 8:28. Naam. Mathayo 8:28. Inasema baba. Naam. Naye alipofika ngambo. Safi. Katika nchi ya Wagerasi. Watu wawili. Naam. Wenye majini. Watu wawili wenye majini. Naam. Walikutana naye. Naam. Wanatoka makaburini. Naam. Wakakutana na Yesu. Wakali mno. Hata mtu asiweze kupita njia ile. Majini wakamwona Yesu, ikawaje? Na tazama, wakapiga kelele wakisema, safi, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Yale majini akasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Maliza. Wamerudi yale maneno. Maliza. Umekuja kututesa kabla ya muda wetu? Maliza. Basi naam, kulikuwako mbali na kundi la nguruwe
wewe maliza, wakilisha, endelea. Yale majini yakasema, ukitutoa Yesu, ukitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Yesu akawaambia, maliza. Yesu akawaambia, nendeni. Yale majini yakatoka katika watu yakaingia kwenye nguruwe. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wakristo wenye kula nguruwe mkono juu, wataweka. Takbir. Hao ni chama zenu. Mbona wakataa ndugu zenu? Hawa ni jamaa zenu. Ndio maana sisi Waislamu kwa kuwa hatuli nguruwe, usituletee hizo habari bwana. Nguruwe ni haram katika Uislamu kwa sababu ni mnyama mchafu sana. Hii ndio mada ya siku ya leo. Alafu Wakristo akasema hivi eti, yani akisikia ndani ya Qur'ani panaongelewa habari za majini anaona ajabu sana, yani anaona ajabu sana. Nisome kitabu cha Mathayo sura 10 yake ya kwanza. Mathayo 11 inasema, akawaita wanafunzi wake 12. Yesu tulia pedaya. Kumbe na Yesu amejua kwamba lazima katika wanafunzi, Yesu akawaita wale wanafunzi wake 12. Maliza. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri. Sikiliza, amri anaitwa Yesu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Tulia. Kumbe Yesu anatuma ujumbe watu waende kutoa mapepo wachafu, bimaana kuna mapepo wazuri. Hapo ndo wanakataa kabisa elimu mpya hiyo. Aya iko wazi. Wakristo, haleluya. Sisi Waislamu imani yetu kubwa, hatuna mahusiano katika Uislamu. Ni haramu kuamini mashetani. Ukimwona Muislamu, inaweza ikafika Wakristo wote, sio kwamba wao ndio watakatifu. Kuna Wakristo ambao wanakunya pombe, kuna Wakristo ambao wanaua, kuna Wakristo ambao wanaroga, lakini kuna Wakristo ambao wasiokunya pombe, kuna Wakristo ambao wasioroga. Hata katika Uislamu ukimwona Muislamu ameroga, jua katika Uislamu ni makosa. Hapo wazee, watu wazima wanaelewa wenye akili zao. Ukimwona mtu Muislamu alipanda kwenye ungo, jua kwamba amekwenda kinyume na sheria ya Mungu, lakini si kwamba Waislamu wote watakuwa wameroga. Imani yetu ni hii kwa kuiamini Qur'ani sura ya 8 aya ya 2. Suratul Anfal sura ya 8 aya ya 2. Kwa wale wanaosoma na kuandika, Al-Anfal inasema 8:2. Bismillahirrahmanirrahim. Hakika wanaoamini kweli ni wale ambao wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Unaona sasa, maneno haya ni maneno ya wazi. Hakika wale wenye kuamini kweli katika Uislamu, pako watu ambao wameamini kweli Mungu ni mmoja, wanafuata sheria za Mungu. Hata Musa alivyokuja kuwafundisha wana wa Israeli, kuna watu wamemkataa Musa, wakakwenda kwa Farao, hao wakaangamizwa. Na katika Qur'ani kuna sheria ya Mungu. Wenye kuamini kweli sasa Waislamu, hao Waislamu wanapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu. Kwanza katika hao Waislamu walioamini kweli, kwa mfano huyu Waislamu takbir, Allahu akbar. Hii tumeamini kweli, nafsi zetu tunakuwa na hofu. Maliza. Na wanaposomewa aya zake wazidishia imani na wakamtegemea Mola wao tu basi. Hawana kuamini mizimu. Hao Waislamu hawa hawana kuamini mizimu wala hawaamini pango wala hawaamini shetani wala hawaamini makaburi wala hawaamini mengine. Na hapa zinatajwa baadhi ya sifa za Waislamu wa kweli. Asiyekuwa nazo basi anajigamba tu. Unaona bana, mimi nadhani watu wakubwa hapo mmenielewa. Wanaelewa tu. Katika Uislamu kuna sheria.
Hata ukimwona mtu anapigana pale, sio kwamba eti msikitini ndio amemwambia akapigane. Huyu anakuwa amekosea sheria za Mungu. Kwa hiyo Mungu, ili upate paradiso lazima kuna sheria. Unaona Kiswahili wanatulia, wameelewa vizuri kweli kweli. Wameelewa. Lakini la ajabu sasa, wanatulia kama wako saluni wananyolewa. Wako vizuri hapa. La ajabu wa Kristo, sisi tunaposema kwamba hii ndio imani yetu, lakini katika Ukristo, acha niseme na sauti ya chini, katika Ukristo wanasema hivi: ukimuona mke wako, mke uliomuoa kwa ndoa, akatoka nje ya ndoa, bimaana akaenda kuzini, Biblia inasema mroge, mvimbishe tumbo. Wakristo nitoe, wanakataa. Waislamu nilitoe. Toa. Jamani, kuna ndoa za watu zitavunjwa. Wewe toa, watajijua huko. Kitabu cha Hesabu sura 5 aya 12. Watapambana na hali zao. Hesabu 5:12. Sikilizeni hiyo. Sikilizeni nyie, mwende mkaroge, Biblia inawafunza. Biblia inasema ukimwona tu mke wako umemuoa kwa ndoa akaenda nje, vimbisha tumbo huyo. Soma hiyo pedali. Inasema. Naam. Inasema. Hesabu 5:12. Nena na wana wa Israeli. Safi. Waambie, kama mke wa mtu yoyote akikengeuka na kumkosa mumewe na mtu mume akalala naye kwa uasherati na jambo hilo likamfichikamania mumewe, likawa ni jambo lisilojulikana. Tulia. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, ukimwona mke akakwenda akafanya usharati, zile habari zikafika mpaka kwa mume wake, kisha mume, sikiliza kizaazaki kwa hapa, maliza pedaya. Inasema naye huyo mwanamke akawa najisi, wala hapana shahidi aliyeshuhudia juu yake. Hicho kitendo kama kilifanyika kwenye hoteli, hamna shahidi hata mmoja. Sikiliza Biblia. Wala hakufumaniwa. Kisha mumewe akarewe, naye akawa najisi huyo mwanamke, au kama akiingiwa na roho ya wivu, akamwonea wivu mkewe, naye hakuwa na unajisi huyo mwanamke, ndipo huyo mume atamchukua mkewe. Tulia. Kwa hiyo mume atamchukua mkewe. Nisaidie maji ya kinju nifanye jambo hapa. Letee maji ya kinju. Wakristo wote wanatulia, ndo wanaenda kuzisambua. Maliza pedaya. Atamchukua na atamchukua aende naye kwa kuhani, naye ataleta sadaka yake kwa ajili yake. Jambo la kwanza, atamchukua atampeleka kwa kuhani. Baada ya kufika kwa kuhani, na kuaje, ataleta sadaka kwa ajili yake. Italetwa sadaka maalum, sehemu ya 10 ya efa ya unga wa shairi. Kutakuja na unga wa shairi. Unga wa shairi ni katika maunga ya kichawi. Asitie mafuta juu yake. Katika huyo unga nitakuja kuzungumza ni unga gani. Huyo unga Biblia inasema usiwekemo mafuta, wala asitie ubani ndani yake. Wala katika unga huyo usiwekemo ubani. Ni unga maalum wa kumroga mtu ambaye aliyetoka nje ya ndoa yake. Maliza. Ni sadaka ya unga ya wivu na sadaka ya ukumbusho ya kukumbuka uovu. Safi. Basi kuhani atamleta mwanamke akaribie na kumweka mbele za Bwana. Unamwona? Kisha kuhani atatoa maji matakatifu katika chombo cha udongo. Utaletwa matakatifu, maji ya katika kile chombo cha udongo. Maliza. Kisha kuhani atatoa katika vumbi. Atatoa katika vumbi lililo pale chini ya maskani. Itatoka vumbi linalotoka chini ya maskani na kulitia katika hayo maji. Wataweka katika hayo maji. Huyo udongo mimi nitakuja kukwambia. Kisha kuhani atamweka mwanamke mbele za Bwana. Na atazifungua nywele za kichwani mwa huyo mwanamke. Kisha atampa hiyo sadaka ya unga ya ukumbusho mikononi mwake. Maliza. Ambaye ni sadaka ya unga ya wivu. Naye kuhani atakuwa nayo maji juu ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Safi. Tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke. Na atamwambia mwanamke kwamba hakulala mtu mume pamoja nawe. Pedaya, tulia. Wakristo, haleluya. Wakristo, tulimalize. Jamaa anasema hivyo sivyo tulimo, ndoa zinaweza zikasabuka. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wanamkijema semizira rya Yesu. Umwigisha avuye ngaha kabisa yagerageje kwikura mu kabaregwa, niko abarundi bavuga.
kuko twababwiye duti ivyigwa bitegurwa vyateguwe ari 10 sivyo twe twatoye ivyigwa 5 baduhereza 5 nabone bategura ivyigwa 5 twebwe mu vyigwa twatoye kino cigwa twaragisizemwo kuba dufise amakenga nimba twarazimiye basi batuzimurure sivyo none turavuga duti mbega abayisilamu rafitana imigenderanire n'ibisigo tyo twarabajije rero bari kuza ngaha bakatwigisha bakatwishura ati twebwe rero ntabwo dukorana n'ibinyamwonga ivyemeza nibi none nivyo yakoze ahubwo rero kubera vyamunaniye yaciye ahungira muri Bibiliya ngo abakristo ngo nibo bakorana n'iki ngo n'ibidayimoni twababwiye duti twe turabigisha nimba mwifuza kumenya nimba abakristo bafitanye imigenderanire n'ibisigo muze mutegura icigwa kivuga ati mbega abakristo murafitanye imigenderanire n'ibisigo hama tuze tubishure kuko dufise imvura y'amasomo ngaho onye abivuguruza mwebwe nimuze ngaho mutubwire muti mbega iyi migenderanire muvuga yuko dufitaniye da mwerekanye iyi niyo iyi siyo hama twitahire abantu bazoba bumvise suko none ariko ate ngaha simbire muri Bibiliya ngo abakristo bakorana n'amadayimoni uwo kubesha yavuze ngo Yesu ngo yasenze abadayimoni ngo bashira mu ngurube siko yavuze ikibazo ni iki mbega ijya ngurube n'ujya mu Yesu yakuyemo amadayimoni cyari gifise agaciro n'icahe sinzi kuri bakingurube ari ifise agaciro vyoshoboka kuko barumva mu Kamenge kuyoza bidoga ngiye babari mu mafungo ngo bacabura abakiriya b'inyama z'ingurube vyoshoboka rero urumva ngira rero ingurube nifise agaciro kuri bo gusumba ujya mu Yesu yakijije navyo nzi ariko ndababwiza ukuri ni twebwe abakristo nta migenderanire dufitaniye n'iki ngomba ndamuha umurongo umwe n'undi munsi ahagurutse akambona naza asubira kuvuga ko abakristo dufitanye imigenderanire n'iki n'abadayimoni ndamuha umwe umunsi azosubira guhaguruka nzomuha imvura y'amasomo msomaji na baba uko tayari msomaji uko wapi baba niko hapa nsomera Matayo 10 ku murongo w'8 igitabo cya Matayo 10 ku murongo w'8 hari amajambo avuga ngo umvirize nimba abakristo dukora n'abadayimoni cyangwa tudakora n'abadayimoni umviriza mukize Matayo 10 ku murongo w'8 haravuga ngo ego haravuga ngo avuga gute mukize abagwaye ngo dukiza uyu ni Yesu yareka aduha ububasha ngo dukize abagwaye tuzura abapfuye tuzura abapfuye mukize abanyamibembe dukize abanyamibembe musenda abadayimoni dusendiki amadayimoni Yesu yaduha ububasha bwo gusenda abadayimoni ngamba twakora n'abadayimoni ndandagaje ngaha ntabwo dukora n'abadayimoni kubera Yesu Kristo umwana w'abantu we yamye yasenda kuva kera yaraduhaye ububasha bwo kugira gute bwo kuyasenda niyo mpamvu na shetani igihe aza kumugerageza Yesu amubwiye iti mvinyuma satani yandi majambo twebwe nabo dukorana n'iki n'amashetani ikibazo ni iki kubaguma gikwepa abayisilamu mbega murafitanye ubucuti n'amadayimoni ibisigo ibinyamwonga nico kibazo kubera mutazaga mu bisigure ati twebwe imigenderanire ntayo dufitaniye ikimenyamenya niki yavyerekanye reka rero tugende bukebuke msomaji na baba uko tayari kabisa uko tayari okay asili ya majini ukurasa wa 15 kitabu asili ya majini ukurasa wa 15 105 kuna maneno iki kitabu cy'abayisilamu cyitwa asili ya majini ku rupapuro rw'105 twumvirize aravuga gute 105 inabekise aravuga gute na jini ikidaimoni cyasi gisigo anayetoka katika jamii ya kijini ngava mu muguu wa majini alikuwa ni mkuu wa majini soma titi havuga gute haravuga ngo Ibilisi ngo shetani Ibilisi mbega shetani jini ni gisigo au malaika ngo cyane n'umumarayika aho munsi bacyera tubwira ngo inyishu ni jini ngo satani rero ni kidaimoni anayetoka katika jamii ya kijini ngava mu muguu w'idayimoni alikuwa ni mkuu wa majini ngo yari baba lao w'ibijini na ni baba wa majini kandi ni wese w'ibisigo vyose
vyiza n'ibisigo bibi zizoba ari ingorane. None ijambo vyose iyo sinatanya yemwe abizi Kirundi mumvise bavuze ngo amajini ngamwe ngo amajini meza. Satani ni wese w'ibisigo vyose. Amacaze ngo hari amajini meza n'amajini mabi wo kubesha. Reka turabe rero mbega mu bayisilamu mwe murakorana n'amashetani cyangwa ntimukorana? Ico gitabo nyene ku rupapuro rwa 20 asili ya majini ku rupapuro rwa 20 hari amajambo avuga ngo turabe ivyabaye kuri Muhammad na shetani. haravuga ngo avuga gute? asili ya majini 20 haravuga ngo avuga gute? ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa anzia chini hapo. haravuga ngo ni mtume Muhammad tu. Ni Muhammad wenyene. Mtume Muhammad tu. Muhammad wenyene. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ndiye aliyemsilimisha shetani. Aliyemsilimisha shetani. Aliyemsilimisha shetani. Ikibazo ngiki Abaislamu kugira ubu Muislamu ubanza gusimu wanatosha shahada kisha unasilimu, si ndio hivyo? Sasa shetani Muhammad kama amemsilimisha shetani, bimaana shetani mwenyewe ni Muislamu. Haravuga ngo ndiye aliyemsilimisha shetani. Ndiye asilimisha shetani Muislamu. Ngo shetani acha Muislamu. Muranyumvira bino bizira ngorane. Nibaze bavuguruze bino bintu. Shetani yaciye abiki? N'ubu shetani ni Muislamu. Shetani acabiki? Umuislamu. Nandi majambo agiye tukadusenda ati vaho shetani twatwo dusenda. Ni hatari kabisa. Zino nyandiko barazifise ariko nta munsi n'umuzo kugira ngo umuhimamu ku musigiti Allahu Akbar wa shetani amesilimu na n'umunsi n'umwe. Reka sare wewe wabivuga ari rafiki yabo. Na n'umunsi n'umwe bimeninda wewe kirukana rafiki yako. Jesha kumwigisha w'Umuislamu aza kuza avuga ati bino bikabanye wasomye sivyo, impamvu atari byo asubiremo abisome abisigura abayisilamu bose bari ngaha. Mbona mnashangaa walikuwa bado hajosoma yandiko? Bana bantu rero barafise ibibazo cyane. Ikigo kivuga giti mbega abayisilamu barafitanye imigenderanire n'ibisigo cyangwa iyo migenderanire nayo bafitanye cyo cigwa? Nico cigwa. Mbega aho ngeze kuri no mwanya navyerekanye cyangwa sindavyerekana? Bano bagabo rero barafise ingorane, niyo mpamvu umusiguzi yavuye ngaha yasiguye neza ukuntu kujya abayisilamu banza kusirimu kugira ngo baba abayisilamu n'ibisigo cyangwa abadayimoni niko babigenza, kandi ngivyo bidayimoni bifise imwe n'abayisilamu kandi basoma igitabo kimwe n'abayisilamu nibavyerekanye. Ulimwengu wa majini ukurasa 31 tumvirize neza 31 ulimwengu wa majini. Turabe ino migenderanire twe turiko turabwira, twe tugoma mu cigwa ntabwo duhengama. Kino gitabo ni ciwabo muga ndazi muri bajya nta numwe gitunze barabiyegeza cyane. 31 avuga gute? Ibada iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tu, ugusenga ngo kube ku Mana yonyene gusa. Jambo hili lilisababisha wasiokuwa Waislamu, vyatumye ngo abatari Abayisilamu kuikashifu dini ya Kiislamu wakisema ngo batuka idini rya Kiislamu bakavuga bati kwa kudai ni dini ya majini, bavuga ko ari idini rya Kiislamu ari dini ry'ibisigo. Hatupingi Abayisilamu bavuga ati rero ngo ntitubihakana. sisi Waislamu hatupingi ko Islamu ari dini ry'ibisigo, kwani miongoni mwa majini. Mwumvirize neza, Kwani miongoni mwa majini, kubera yuko muri ivyo bisigo, kubera ko mu bisigo, kubera yuko muri ivyo kwani binyamwuga miongoni mwa majini wapo Waislamu, harimo Abayisilamu mu majini, Waislamu na wala hawana mtume, kandi rero ivyo bidayimoni ngo nta yindi ntumwa bifise ila Muhammadi, ngo kiretse Muhammad bemera. hawana kitabu, Kandi rero ivyo bisigo ngo nta kindi gitabo bifise ila Qur'ani. kiretse Qur'ani. Muriko muranyumvira? Ino si imigenderanire iboneka. Bino tubisomye mu gitabo cyabo ulimwengu wa majini na vituko vyao. Havuga yuko mu madayimoni harimo Abayisilamu
kandi nta yindi ntumwa bafise y'abadayimoni kiretse Muhamadi, ngo kandi nta kindi gitabo bafise kiretse Korani. Ikibazo twama tubaza ni iki? None ko tubona hirya no hino hatuzengurutse imisigiti y'abayisilamu, imisigiti y'ibisigo iri hehe? Tubatayitwereka. Impamvu nuko bose bafise imisigiti imwe, binjira hamwe. Suko none ndacerekana imigenderanire, ndayerekane sindayerekane. Onyesha. Amuri yavuze ngo leo panakufa mtu. Amuri uracabaho? Urahumeka burya? Anyeta ngo sigaje gatoki kamwe, reka ndakadendure. Yahwereye. Reka ndakadendure. Anyeta ngo sigaje gatoki kamwe, reka ndakadendure. Sibyo none? Reka ndamwere kukuri ashakara kwemera cyangwa guhakana n'uburenganzira bwiwe. Mugabo cenzo banahejeje kwerekana ukuri, sibyo none? Reka yo turabe. Somera Korani inabaisha ukurasa wa 713. Turabe ukuntu Muhammad nawe yakorana n'ibijini. Kandi hapa n'ibijini bisanzwe by'ibabalao. Abantu kusanga bakorana bw'onkle, bw'itonto, bw'ishangazi, bw'imambo. We yakorana na babalao, yari umwishikira. Hanyuma ngabo kwigeranya na Muhammad ujya barenze mu gukorana na babalao wawe. Majani 13 havuga gute? Majani 13 haravuga ngo. Havuga gute? Haravuga ngo. Yego. Katika vitabu vya hadithi, ngo mu bitabo by'amahadisi ababemera n'abasira bandanya wametaja kuwa ngo bavuze yuko muri ivyo bitabo Mtume SAW intumwa Muhammad bemera alipasuliwa ngo baramugiriye operasiyo akatorewa shetani mara 4 bamukuramo shetani inshuro 4 gezaho unyumvira neza ngo baramupasiye mu rubavu mukuramo shetani inshuro 4. Rero igitoye bacanga byoshoboka bakabiyemo shetani 2 ngaha mu mbavu n'izindi ngaha mu mbavu, akaba yarasigaye ibyo mu mutwe, bibagiye shetani byo mu mutwe n'ibyo mu maguru baravyibagiye kubigira operasiyo, ivyo mu mutwe baravyibagira. Murambara ingorane iminota 4 ndabanyonyora. Tubonye neza yuko na Muhammad ubwiye ngo yarafise ibidayimoni bingahe? 4. Ngo baramugira operasiyo ngo bakamukuramo ibidayo, ariko mbonyumvire kano kamara mazi. Mu Kirundi kizavuga ati ngo nakamuna nakajegeza. Ibidayimoni 4 babicomoye muri Muhammad. Kuvuga Muhammad yarafise ibidayimoni naone baza barabimukuramwo kimwe mugira operation ngira ari nko baca mujana kuri kira cyangwa hospital militaire. Reka ndo mbandanye nishigwa sivyo none icuga kivuga giti mbega abayisilamu barafitanye imigendere n'amajini cyangwa nayo bafitaniye, sico cigwa. Reka mbandanye ndavyerekane. Korani 641 maelezo za nyandiko. Korani 641 maelezo inambekisema. Umviriza n'amajambo bamwe bahakana imigenderanire twayerekanye za nyandiko. Korani kangahe? 641 maelezo. 41 hari amajambo avuga ngo maelezo ya 41. Hanaonesha kuwa byerekana yuko makafiri wa zama hizo n'abapagani ba kera walikuwa afadhali katika itikadi yao, baba byaragendeka mu gusenga kwabo ya uwezo wa Mwenyezi Mungu imbere y'Imana kuliko hawa Waislamu mu gusumba abayisilamu ba kino gihe. Waislamu wa zama hizo abayisilamu ba kino gihe omba mizimu basenga imizimu na makaburi ububuru na majini n'isigo. Ibi ndabisanga muri Korani. Abayisilamu bo basenga imizimu, ububuri n'amashetani. Acaraza ngare hari govyora ngo umusilamu wese ngo azigakora ivyo ngimara ngo nivyemera. Uwo kubesha mwese kubeka utandukanya. Korani ivuze ati abayisilamu ba kera, abapagani ba kera ivyo bakora byaragendeka gusumba ba kino gihe, bisengera imizimu, ububuri n'amashetani. Iyi ni Korani ikirayivuga sivyo none. Korani 12:106 maelezo. Korani 12:106 maelezo. Korani 12:106 maelezo. Aravuga gute? Inaenda ikisema yarutse tumve na haya hata petu tunayo. Ibi byose ngo turabifisa umviritse bandanya
na haya hata petu tunayo. Sawa. Japo tunaufanya Uislamu. Nubwo dukurikira Uislamu. Lakini ariko tunatia ushirikina pia. Tunashira n'uburozi. Banda ya Musi. Tunatia ushirikina pia. Sawa. Tunakwenda makaburini. Ngo turagenda kubura abana b'Islamu ngo baragenda kuburi. Tukayambia. Bakabwira kaburi ku Rwanda hariya. Bwana. Nani bikora bakirizo cyabikora abayisilamu. Abayisilamu nibazaga batubwira ati byo mwavuze sivyo babivuguruza sivyo none. Ndangirize kuri mukoli mu amirifu 42 havuga gute? Mukoli mu amirifu 42. Mumvirize imigenderanire y'abayisilamu n'amajini havuga gute? Haravuga gute? Anamujia moja wenu shetani katika sala. Ngo shetani araza kuruma mu bayisilamu bariko barasenga. Basi ngo hanyuma anampuriza ngakamuhuha katika matako yake. Basi yule mtu msemaji muda unakwisha. Inamujia fikira msemaji tayari. Murumvi yako arasenga ngo Satani araza akaguma bapomina bapoma. Iyo migenderanire dushaka kwerekana kubera iki babinyegeza bino biri mu bitabo byabo. Hostazi Rama Bibi niwe ahawe iminota 3 yo kubaza ikibazo ciwe. Nababwiye mwigira inyuma inkundugu ntibatumukire. Mwirabira akantu ngaha. Umwanya ni gwawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Reka isabe ngo amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese. Numunezero kubera ko kino gikorane kigiye kurangira turi bazima, kandi nibaza ko kuri kwavuzwe hano mwemu w'Imana nta jambo ry'Uhoraho Imana rizogenda ubusa. Turazi ko rifite icyo rikwiriye gukora kuri bene data. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye kubaza ikibazo canje munegere neza kugira ngo uza kunyishura ataza kwishura aca ku ruhande, kuko nkunda kubaza mugabo mbanje gukebura kugira ngo abantu uko abantu barafite ubwenge barumva ibibazo n'inyishu zitanzwe baravyumva. Ikibazo canje kitabu asili ya majini ukurasa wa 20 hapo chini nipe manjonjo. Inasema hivi. Umviriza kwanza, umanze muumviriza majambo alafu nitajenga hoja niulize swali. Inasema hivi. Naam. Ni Mtume Muhammad SAW. Sikiliza hapa, inasema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake tu. Ni Muhammad wenyene gusa alifanya nini? Niwe aliyemuslimisha shetani akawa Muislamu. Umviriza, ni Satani, ni Muhammad wenyene yashoboye guhindura Satani amugira Umuislamu. Muravyumva neza muri kino gitabo asili ya mitume page ya 200. Ikibazo canje rero ngiki. Niba Muhammad yarahinduye Shetani akamugira Umuislamu, mbega mwoba musangiye umusigiti na Satani? Kuko Muhammad yamugize Umuislamu. None iyo bahamagaye Allahu Akbar bakuye bariko azana iri kiravuga na Satani araza mu musigiti mukabana na Satani acaza. Nico kibazo mumbwire, mbega ko Satani ari Umuislamu bahamagaye Allahu Akbar araza na Satani mu musigiti mukabana? Niba ataza naho niba bataza muratubwira ati naza afise umusigiti wiwe ajamwo n'uyu mutwereke, canke witwa ngo uwo musigiti ajamwo, canke mutubwira ati umusigiti ajamwo n'uyu. Ikibazo canje kirumvikana. Ni Muhammad wenyene ubwiwe yashoboye guhindura Satani amugira Umuislamu. Ikibazo ni iki? None iyo bahamagara Abisilamu kuja mu misigiti na Satani araza mu musigiti mukabana nk'Umwisilamu, kuko ari Umwisilamu nkamwe, none araza mu musigiti mugasenga hamwe amasengesho? Niba nahataza ko ari Umwisilamu, umusigiti yinjiramo n'uwuhe? Mutubwira ati yinjira mu musigiti uyu cyangwa uriya
hariya jewe canduza ibiganza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa ushaka kumbaza impamvu ndayikubwire kuri iki kigwa tubatijije igitabo bama baca babitabura kuri iki kigwa niyo tubatije igitabo na korani yatijya nibo bayitabuye nibyo korani mubona aba nibo bayitabuye ushaka gusoma genda usomere haza ariko tukijyana hariya kuri iki kigwa neza twagiye rero ubiriza tuhagarike rero tuhagarike ubiriza sawa ubiriza tugabanye induru dutekane dutekane haleluya narinda bivuze kubera ariwe yari ayinsabye ndabivuge hama rero dutekane Idrissa yabivuze babireke Idrissa ni umuprofesa turamwemera ni kuvuga turabasavye mutekane mutekane ku mpande zose haba mwebwe abayisilamu haba abakristo dutekane igitabo ntabwo twakimwimye neva abakristo baratekereje ubu ahari barakoma induru nibarinde gukorana n'amashetani kugira ngo aje mu buzima hakuna hari n'umwe nta n'umwe nta mukristo azigera akorana n'amashetani kuko amashetani ari mu isilamu mu bayisilamu niho twabonye ko harimo amajini ibinyamwonga ibidayimoni byose biri mu mashetani n'ahandi ahantu hari ibishetani hahandi mu bayisilamu hariya mwarimu uyu munsi kera wayisilamu takibir wote kimya wamekufa wote ukibaza nangu mupapuro bwawe ubukura hewe Kristanzura mabibi Mr. Gervas afise iminota 5 n'umwanya wawe Reka dusabe Islamu batekereze sivyo? N'abakristo mwitekerereze munkurikirane sivyo? Nije nabajije ikibazo umuhinga mbo iminota je n'uratagwa guharura. Abantu mwanza ndabasabe Islamu basi ndabasabe. Mumanza gutekereza sivyo rega Islamu. Niba muri abantu beza abantu mugomba kumviriza ni mutekereze. Umwana mwiza arumviriza. Sivyo none? Munyumvirize ndabasabye basi. Ndabasabye kuko nabajije ikibazo mwari mukwiye gutekereza mukumviriza niba yanyishuye cyangwa atanyishuye. Mbona acho mutekereze ndabasabe rero je nigishirije sivyo? Bisimina ditano Waislamu na waomba radhi jameni, nisameni nifundishe. Umviriza rero. Ndatanguye. Umviriza. Aba bagabo byabacanze. Aho muri cyo gitabo asili ya majini cyo gari twaseka soma twamubyaza gusomera ngaho kuko bamaze kudutwara ibitabo bitatu uyu mugabo nyene Idrissa nyene uyu ariko arigisha ngaho tukimuye gaca gitwara kubwizo rero no gutarura kubwizo rero rindira gatoya kubwizo rero twari twamubwiye asomera yajya kugira ngo atuvuguruze bwabo ntiyabikoze ariko ikibazo cyaje kivuga ngo Muhammad niwe yahinduye satani amuzana mu bwisilamu icyo ndabaza ati none iyo bahamagaye na satani araza mu musigiti wari kuvuga ati oya naza mu musigiti batuba ati ataje mu musigiti rero aja hariya ataza ku majambo maskini ya Mungu ari mu byizigiro bihambaye cyo gitabo cyitwa ngo ibyizigiro bihambaye ni gitabo gitanga ibyizigiro avuga amajambo yavuzwe na William yavuzwe na Riteri amajambo yavuzwe na Riteri yitandukanya n'ishengero rya Kiroma Riteri ariko aratuka papa acabizana ngaha genda iyo nisore yo mu 8 bivugwa mu 8 iyo ni isore yo mu 8
ariko yatuzubaza iyo ni historia yo mu munani naho bisa bisana ayo yari amajambo y'agacekoro riteri ariko aratuka papa ni bitutsi ivyo rero tubijamwo ari ikibazo nabagije Satani ko Muhammad yamuhinduye akamugira umwisilamu none iyo bahamagaye Allahu Akbar azana ivuze na Satani araza nyene acaza mu byahishwe Yohana 2 ku murongo wa 13 umbiriza no majambo avuga gute soma ningoga ngo ndazi umbiriza amajambo yasimbiyemo atatahuye umbiriza ngo ndazi ahuba umbiriza ngo ndazi ahuba ko ariho umugo wa Satani uri umbiriza ngo ndazi ahuba ko ariho umugo wa Satani uri ariko yaciherera ngaho bandanya umvisomo kandi umbiriza ngo naho aho uri ariho na Satani ari nk'akarorero urashobora kuba uba mu gisagara cy'abasambanyi mugabo ukaba muri ico gisagara none ngo niri cengero ngo rirazwi aho riri ko muri ico gisagara ririmwo ariho n'umugwa wa Satani ugize gute uri bandanya kandi wumiye ku izina ryanje umbiriza ngo naho aho uba ariho na Satani ari wumiye kuki ku izina ryanje wumiye kuki ku izina ryanje kuba aho Satani ari singorane kuko no ngaha arahari ariko twumiye ku izina ryande rya Yesu iyo ni ngorane oya Satani bahamagaye jewe ndemeza ko aza mu musigiti ndavyerekana mukweli muaminifu ukurasa wa 42 Satani araza mu musigiti bakanakina n'akajedi arafise igikorwa mu musigiti anamujia umbiriza tulieni jamani tekana igikorwa cha Satani mu musigiti bahamagaye akora iki Satani umbiriza anamujia mmoja wenu shetani katika sala ngo Satani muriko bari mu masengesho rero bahamagaye Allahu Akbar igikorwa cha Satani acaza akazaragenda ukuri umwe wese ngo ariko barasenga agakora iki basi ngo kubwivyo Satani anamupuliza katika matako yake Satani tulia Satani ngo acaza bakamuhura kumuhumeso hama anamupuliza katika matako yake akamuhura ariya basi yule mtu nguwo muntu rero bahushe inamujia fikira ya kuwa amefuza uwo muntu bahushe Satani yahushe ngo akaca sura umviriza anamujia katika fikira ya kuwa amefuza ametoa upepo kafuza uwo muntu ngo agasura naye hama rero umviriza ngo kubwivyo haukumtoka uwo musuzi gutamupfuye tekana basi umviriza ngo kubwivyo akiona namna hiyo ngo muntu ngo Satani amugendeye akatuma sura akiona namna hiyo siondoki ngo nasohoke kwenye sala ngo nasohoke ngo kiretse mpaka asikie sauti ngo kiretse yumvise ijwi ry'umuhumeso njwi ya kutoka upepo umusuzi ngo canke anusa harufu ngo awinukirize wa musuzi ngo ya huyo pepo ico nico gikorwa ca Satani ya huyo pepo uliyomtoka mwongozi wa kwijimaka karanse ndiye aliyotoka sasa umviriza Satani kindi gikorwa cakora mu musigiti umusigiti mukuru w'impaka kupiga vijiwe Satani watatu kila mmoja vijiwe 7 kila siku igihe cyose bagiye impaka ngo batera amashetani atatu manini impaka amabuye indwi bandanya kuanza na Shetani mdogo aliyo karibu na msikiti wa harafu wa karifu uherera kuri kishetani ki petit frere na kupata vijiwe kama alivyofanya siku ya kuchinja bandanya na wejeje petit frere na kusimama muda mkubwa kidogo akiomba dua na kisha kuenda kwa Shetani wakati akaja kuri Shetani wakati mademoiselle na kufanya hivyo akamutera jaribuye kisha kwa Shetani mkubwa kabisa akaja kuri Shetani babalao aliyempitia vijiwe wakaja kuelezezaho siku ya kuchinja lakini imani waheza giremiza aho niyo Satani abari mu misigiti abasurisha amakajimaka mukamutera amabuye akabite